Hello bakunzi ba Silent Vibes nsubira ndabarutse ku indi ncuro nitwa Biri Ntwari nk'ibisanzwe turi ku kibuga c'indege twaje gutegera abasore badasanzwe canke abaririmbyi bakomeye aho bavuye mu rugendo barimo mu gihugu ca Mali. N'urugendo novuga ko benshi batanamenye ariko tuza kumenya impamvu bari baragiye mbega kubera iki aribo bacagwe canke bahisemwo mu bandi baririmbyi bose dusanzwe dufise hano mu gihugu cacu. No guhamagara kugumana natwe kugira ngo uze kumenya vyinshi kuri urwo rugendo harimwe na manager wande muramumenya ni manager wa Estanishi ariko twaje ndetse no kumva ko hari abakundana ariko hano iwacu tukaba tudakundana. N'ubutumwa twaje kurungikirwa imbere yuko bagerayo. Ni muri vyinshi muza kumva mu kigano tuzakugirana nabo ndetse vyinshi baza kwifuza kutubwira na cane kwiterambere ry'umuziki ndundi. Natwe turahari nka Silent Vibes kugira ngo tuza turabagerera aho mutashoboye kugera tubaha vyiza kandi bisukuye binizewe n'amakuru tuba twatoje neza. Nitwa Biri ariko ukaba utarakora subscribe kuri channel yacu ya Silent Vibes niko kanya ko kuyikora kugira ngo uzurabana natwe mu biganiro dukora ku munsi kumara natwe. Nkaba ndi umwe mu bikorera ivyabo serukiye abandi turi kumwe mu bikorera ivyabo mu bijanye n'ivyakaranga n'imico kama mu Burundi. Urugendo twahoramwo n'urugendo rwadukuye ngaha anye i Burundi udushikana mu gihugu ca Mali aho twari tugiye guserukira abandi barundi bakora ivyabo mu bijanye n'ivyakaranga n'imico kama dufashijwe n'ishirahamwe rifashwa n'ubumwe bwa Buraya bita PASAC. Tugiye mu isabukuru bita Festival Art Maya mu gihugu ca Mali. Iyo sabukuru rero ikaba ryatanguye twavuye ngaha anye tariki 31 hama gushika hirya yejo ku munsi wa gatandatu niho ryasozegwa. Iryo sabukuru rero tukaba twagiye nk'abantu bagiye ubwa mbere na mbere gushigikira hamwe no kuraba aho abandi bageze kugira ngo twakura icigwa ico cigwa kizoheze kidufashe mu bijanye n'ivyakaranga n'imico kama ngaha anye mu Burundi. Babanje kuraba abantu biyandikishije ko ari abikorera ivyabo muri ubwo rwego nababwiye muri iyo organisation bita PASAC. Twariyandikishije mu bisanzwe turi benshi ariko bose ntibiyandikishije. Mu biyandikishije rero hariho abo bafashe yuko kumbura hari ico barusha abandi baravye ivyo turiko turakora mu bisata bitandukanye. Muri twebwe harimwo abakora umwuga wo gucapa, gusiga amarangi, kubumba, eka mbere hariho n'abakora ibijanye n'ivyo muziki. Abagatatu n'ibijanye n'ivyo ukubaka, abantu bakora ivy'amaplan hanyuma kandi bakubaka amazu. Abo rero bose bari mu mugwi w'ibijanye n'ivyakaranga n'imico kama. Akaba rero twebwe ari twe batoye mu bandi kugira ngo tuze guserukira Uburundi. Uburundi bwarungutse ibintu vyinshi cyane. Ubwa mbere na mbere kubona abarundi baronse umwanya wo gushika aho mu bindi bihugu ibihugu biteye imbere cyane mu bijanye n'akaranga n'imico kama. Twarabonye dushitseyo yuko hariho ibintu bitari bikenyi baturusha
kuko natwe dufise n'ivyo ico tubarusha ariko icambere baturusha nuko twasanze abantu baho abatwita ngo n'abartiste n'abantu bavyitayeho cyane kandi bateye imbere cyane kandi benshi barabikora kandi nivyo babeshejeho twarabonye ko bari imbere cyane turavye aho twe tugeze mu vyerekeye ivyo kubaho neza ivyo butunzi bari imbere cyane. Ikindi baturusha nuko twasanze abartiste baho ari abantu bitunganya neza barumvikana barashoboye gushika ku bintu bitari bikenye kuko bashize inguvu hamwe. Ico rero ikintu kinini tubona ko baturusha guko twebwe turashika ahantu tubona bageze. Baratweretse yuko ari abantu bamaze kuja hamwe bakagira inguvu barashobora gufasha ibintu vyinshi. Ubwa mbere na mbere babanje gukora ku buryo bashira uburyo hamwe, uburyo bw'amafaranga hamwe bashiraho ibanki ibafasha mbere igafasha n'abandi bo hanze turetse bo bonyene. Icakabiri twarabonye ko bagiye hamwe barashobora kugira imigambi y'iterambere mu bijanye n'ijyakaranga n'imico kama, imigambi iboneka kandi ishigikirwa na leta ikongera gashigikirwa n'andi mashira hamwe ajeje ivyo gufasha abantu bagiye hamwe. Aho rero ico twarabonye yuko ari ikintu twege tutarashika ko cyatubereye isomo cyatubereye icigwa. Icya gatatu twarabonye ko abartiste baho n'abantu babenyekanisha cyane iby'imico n'akaranga ku buryo abantu bo muri Mali umuntu abaravye mu byo bakora mu buzima bwa misi yose akaranga n'umuco biraboneka, bituma abantu bakora bizigiraniye, bakora ibintu bivuye ku mutima, bagaragaza gukora ibintu bagwana no kutagira amakosa mu buzima bwabo. Ivyo rero ni ibintu tubona yuko bikenewe na twebwe yuko abantu bokorana umutima mu nda bakagerageza gukora ibintu bashize imbere. Iyo bavuze akaranga n'imico kama harimo ikintu c'indero, harimo ikintu c'ubukerebutsi, harimo ikintu cyo gukundana urukundo, hari ikintu cyo kwakira ingenzi, hari ibintu vyinshi bituma umuntu akora afise umutima mu nda agashaka kure mu iterambere. Iterambere rero ntirishoboka igihe abantu batagiye hamwe ngo bagire urukundo, bagire ubumwe, bagire urunani, hama umwe wese icyo afise akagitanga kugira ngo batebe bashike ku kintu cyotuma abantu bava mu bukene bagashika kure mu vyerekeye iterambere. Murakoze cyane kwa mwashe no kuza kutwakira ni munezero udasanzwe kuri twebwe. Hanyuma icyo novuga cyambere novuga ko je cyambere cyanjanye nuko murazi ko umuziki wacu mu Burundi uri enclave. Murazi ko ni umurimbyi asohotse agiye kurimba hanze kiretse je nakoze ikintu bita novuga TED cyangwa nka presentation nakoze niko ndasigura ibijanye n'umuziki w'u Burundi nisigura abanyamahanga. Nivuga Burundi gusa nabaje tumaze Burundi bambwiye ko bazi Kajanine gusa. Nuko igihugu cy'ubundi nabo bazi bavuze twego turazi Kajanine. Cyane nabagira ati okay dore duhishije mugiye kumenya nabandi. Donc muziki wacu wose ngere ugaranywe novuga ko je mvugira igisata cy'umuziki ko nisho naserukiye kandi nisho sanga nkoreramwo wose nguganye cyane rero novuga uri landlocked. Ariko ubu novuga ko twagiriye ibaka ryo guhura n'abantu entrepreneurs nk'abantu bari mu gisata kandi bakomeye cyane novuga yamvuze cyane mumve kari cyane n'abantu batumye nubanga karorero hari nk'umuntu amaze imyaka 15 akora muri novuga muri corporate societies muri Afrika y'Epfo bijanye na droit d'auteur yateje imbere ucyo gisata gushika naho kibi cyambere muri Afrika. Ubarinje muri Afrika y'Epfo nibo bantu bambere bizofanga menshi muri droit d'auteur niho yarari. Hari abantu bakomeye bavuye muri za Algerie, za Tunisie, za France, za Côte d'Ivoire, Nigeria n'andi atandukanye. Nuko ko kala kajyo gakomeye cyane kuri twebwe gura nabo bantu twahora batazi Burundi natwe tutazi bituma muririmbiye atangura kuririmba kamera 10 ans agikora concert nga Bujumbura akironka tutadufaranga tutumiye te muzi canke nutundi gusanga muririmvyi arinze akukuruka adasote igihugu ngagene kurimbira abantu atari aba diaspora mu Burundi. Nuvuga ko rero cyo nashoye kunguka cyambere narose contact z'abantu bakomeye bategura ama festival muri West Africa nka yose no muri Afrika yo hagati no mu manuko. Nuvuga ko ariho ishizere yuko baririmbyi bo Barundi nanje nishizemwo tugiye gutangwa kuza participer mu festival yo hanze tukerekana natwe ico kintu dufise kwisoko kandi tukinjiza n'amafaranga uko duhembwa amadovize akaza agafasha mu gihugu. Numva ko niko kamaro kambere kandi numva ko kabaye hayisi kuko batwakanye urukundo mutama yananguriye ntiyashibutse ariko nabantu batwakiriye neza cyane gose mumve cyane badufashe nk'abami batwereka ikintu cyose ugera ku itsise gushika gwera ku nteguza gushika ku gasozo byose babitweretse nta kintu kimwe tuje turafise nk'abitabo baduhaye turafise amalien turafise ama contact menshi cyane kandi batwigishije ikintu bita partage
murazi ko nga mu Burundi twigungira murabizi murazi emwe n'aba personnalité bo muri media afite inkuru bavuga ati isi partage nije yonyine gusa ni scoop ariko batugisha yuko ari byiza gupartage kuko yusangire icyo ufise ari kintu bavuze ati iyo mu bihugu by'abera usanga umuntu ashimishwa no kuvuga ati je ubumenyi mfise abantu igihumbi nabuhaye nabo partage nabwigishije ariko mu wundi umuntu ashimisha no kuvuga ati je ibintu ndabikora je nyine mu gihugu cyose cy'u Burundi je nyine ndabishoboye donc icyo ni kintu batugishije kwikuramo tucyoge nk'aba entrepreneur mu kisata cy'imico eka kandi n'abaririmbyi nkatwe twatuzanye iyo esprit ya positivity na optimisme mu baririmbyi b'abarundi kugira ngo duhere kw'ico kintu hanyuma twagure inyuma yo twakira rero no kuronka izo contact kinasho novuga ko twashe kuronka nakajyo keza ko kuba baremereye Burundi kwinjira mu miryango yabo uko twege Burundi nkuko nabage ko twari dusanzwe turi enclave tuzi mu kirundi sino tuzitiriye ubu unuvuga yuko Burundi tuge kuronka amahigwe marembo yuguruye bakaba twemereye kuja muri association y'aba entrepreneurs bo muri Afrika yose kandi bakaba batwese n'inzira zitandukanye abaririmbyi bashaka gucamwa mu kuronka amafinancement murabizi neza yuko muririmbyi ngaha murabizi mwese bwa ngurimbyi akore kife murabizi ngene bigenda imicoro na bya bindi ngene ntenze kuvuga ariko ubu mari giye kudufasha dukora ama projet yacu kandi dufise nawe tuyajana dufise n'abantu bashaka kudupartner bavuga ati bano turabazi uko abantu mvuga nk'uwitwa Mamudafe ni umuntu yakoze ibintu bidasanzwe muzi bidasanzwe je n'umugiranye na Mesiya umuziki muri West Africa niko no uvuga kuko n'umuntu nitovuga ngango vyiye tubimare kuko kumbe ko zokora bindi biganiro tukabisigura ariko n'umuntu nuvuga bashoboye gushira hamwe umuziki wo muri West Africa barawushira hamwe batanga uburyo mu baririmbyi no munsi baririmbyi aho bageze muri West Africa usanga kashiye concert ari miliyoni 100 kuri concert iwabo mu gihugu cy'iwabo para gusohoka hanze miliyoni 100 usanga umuririmbyi afite umuduga wa miliyoni 200 bahagaze neza cyane kubera bashoboye kumenya ngene batunganya imigambi byose ndimeza ko twege muri iyo volley yo kuronka ama contact volley yingene abaririmbyi bashaka kuri access yama financement na volley ngene turonka ngene tu exporta canke dushika kuri soko mpuzamakungu meza ko ibintu nyamukuru tuba twararonse kandi tugiye kubikorera ko cyane duhere kuri aba turi kumwe ariko kandi twiyemeje uko turi ngaha kuzosangiza ibyo sonse n'abandi baririmbyi tuzobahamagara dufashije n'umuryango niyo shirahamwe rya Pasak domagara abandi baririmbyi tubapartage tubagire icyo twokora abazodukunda tuzojana kuko turiteze yuko natwe turi babiri ko tuzogerageza gukora ihinduka riboneka mu gihugu cy'u Burundi navyo bagiye nararirimbye mwamajije nibagiye amakontakte bari bitwa yaronse nuvuga ko nk'umuririmbyi yakomeye cyane yitwa Sidikis Diabate muramuzi mwese numuririmbyi wa mbere umujene agezweho twararonse management yiyo turaganira turahuza ibiganiro turabonanye n'umanager witwa Salif Keita numuririmbyi w'umurejande muri Afrika nuvuga ni nk'abami b'umuziki wa Afrika abo twahuye n'abamanager babo turahuye n'abaririmbyi batandukanye b'Ibamako turahuye n'abategura ama festival batandukanye numvuga ko nashe guperforminga kugira ngo naberekane ibyo nshoboye ariko kandi turahuye n'aba personality ba media zo muri Mali turahura nibaza ko ama video dukora agere kuzatangura no kuzaraca ku ma media yabo nkuko hari ama radio n'ama television mwamwe twagiye in touch amanaririmbye kuri concert yabaye samedi yabaye ahantu bita kuri Quai des Arts nakiriwe n'umuririmbyi yitwa Fardo nawe nyine asanzwe akomeye mu muji wa Segu niwe nyakiriye ndashaka guperforminga merci beaucoup nibaza ko muri Mali umuririmbyi bari kungora ariko muri vyanyakiriye narivye indirimbo Leila yoroshe ifise rofre yoshe gufata nashe sanga hari izina bita Lala muri Mali bakore abantu benshi bitwa bobo baguma basubira ndirimba Leila basubiramwo Lala mugabo vyarajana it was amazing very meze neza mugumo muri yitwa Fardo niwe yafashije kunyakira neza avec novuga akay irisha novuga nisho bagize merci ni mu mugambi Pasak projet européen d'appui au secteur de la culture aba basanzwe bikorera utwabo mu gisata c'inkino n'imico kama
bariko bakurikiranwa bongera bahabwa ubumenyi biciye muri uwo mugambi urangurwa na Africaria, Adisco na Menya Media. Rero aha bavuze PASAC ni uwo mugambi PASAC watumye bagira urwo rugendo muri Mali. Nta bintu byinshi kuko bavyivugiye, nshimye kukongera ko cari ico gusa nagomba kuvuga igihe muriko murabivuga muze kubivuga gutyo ni ukuvuga ni uwo mugambi PASAC uteza imbere igisata c'imico c'imico n'akaranga biciye mu kuduza mu kongereza ubumenyi abari muri ico gisata, baririmvyi n'abakorera muri ico gisata bose. Rero bakaba bagize ayo mahigwe yo kuja muri iyo forum Maya Africa Forum. Iyo forum rero akaba ari iyo mwumvise baronse mw'ivyo, natwe turabinezerewe cyane gose. Niyumvira yuko ubwo bumenyi n'ivyo byose baronse tuzoronka akanya ko mu minsi iza, ngira ngo mu kwa gatatu bidahindutse tuzobahamagara bakaza bakicarana n'abandi rero bari muri kino gisata kugira ngo baheze bababwira ido nido ingeri ivyo baronse, kuko uno munsi ngira ni nko kubahonja, ariko mwumvise ko ari vyinshi. Tuzoronka rero akaryo ko kubikora. Hanyuma ndashimiye na mwebwe mwaje ngaha kugira ngo mubakire mubabaze mwumve ivyo baronse ingene bimeze. Ndabashimiye cyane gose, kandi ndanabashimiye nabo kubona baragiye bakaronka ubwo bumenyi buhagije. Ivyo byose baronse, ivyo ari byo byose bizogira ikimazi muri kino gisata kuri bo n'abagikoreramwo, na twebwe n'abandi bose baryoherwa n'ivyo bakora, imiziki n'ibindi indirimbo n'ibindi bitandukanye. Abari muri kino gisata cyane cyane aba bikorera utwabo bafashwa n'umugambi PASAC bariko barakora. Murakoze.